bakunzi bacu bakunzi ba B4 Plus ndabaramutse ndabahe n'ikaze mu kino iganiro cacu cuno munsi turi ku munsi wa dimanche igenekerezo ni ya 29 kwezi kwa gatandatu umwaka w'ibihumbi 2025 ntango ndamutsa cyane abantu bose dukurikirana yaba baherereye mu gihugu cyacu ciza cyo Burundi abo mu migabane igiye itandukanye haba muri Afrika hari habari muri Zambia hari habari mu Rwanda muri Congo muri Afrique du Sud henshi cyane twabizi yuko badukurikirana baragiye hatandukanye tutibagiye bari muri Amerika Europe Asia bose mwese aherereye mu mpande zine z'igizisi mumve yuko tumuramukije cyane rero je muri kumwe kino kiganiro jiwe mumenyereye simba ndume nkuko bisanzwe mu makuru ya misi canke mu biganiro vya misi yose hari abantu benshi bagerageje kuvuga yuko ibijanye n'amasezerano yari karabera muri leta zunze ubumwe za Amerika Washington DC muri White House hari ivyo babitagenze neza abenshi baribaza yuko yoba agiye guhagarika intambara ziriko zirabera mu buseruko bw'igihugu ca Congo ariko nagenda babwire ubu tuvugana kuri uno munsi kongeye kuba iyindi mirwano canke ayandi ma operation mubona yuko aya masezerano yo ataca babwiye ko naye babwiye mugano cejo nababwiye yuko aya masezerano y'amahoro yagizwe na leta y'u Rwanda hamwe na leta ya Congo ari amasezerano ari hagati y'igihugu cy'u Rwanda n'igihugu cya Congo ntabwo ari amasezerano ari hagati ya M23 ndetse n'igihugu cya Congo byibonekeza neza ko uyu muhari wa M23 ntagondwa niko no bivuga cyangwa izinyeshamba za M23 ano masezerano bo ataca babwiye ati kuki ubu tuvugana hari ama operation bakomeje kugaba kandi ku munsi weje tuzi yuko habaye ibiganiro iyi M23 yoyo ntabwo ibi biganiro biraba kandi baneretse yuko ingabo z'u Burundi ndetse n'ingabo za FARDC nibagiye wazarendo yuko batoja mu kondora zosingo harabaye ibiganiro n'ibindi vyinshi iyi M23 yongeye kubagarukana ku mirongo y'urugamba ni nayo mpamvu nahisemwo ndavuga ati sishobora kurara ntababwiye situation ngene zipanze ngene zifashe ntegerezo kurara ndababwiye ko vyifashe kuri uno munsi tuvugana ama operation yabaye ama operation n'ivyukuri yabaye kabisa kandi si bintu byo kunyegeza cyangwa ibintu byabereye mu runyegezo niyo mpamvu mvuze ati reka ntore mikro kugira ngo ndababwire ingene byagiye biragenda niyo mpamvu nako ndababwira yuko ano masezerano ya hagati y'igihugu cy'u Rwanda na igihugu cya Congo bisa nuko ataraba zino nyeshamba za M23 ati gute rero uno munsi tuvugana uno hari cyangwa izinyeshamba za M23 zazinduye zigaba ibitero ahasanzwe hari birindiro vya wazarendo hani mu nkengera z'igihugu ca Uvira aho bitwa muri Kanyangezi ibi ni bitero vyakozwe mu gatondo bibu mwanya munini aho byashoboye gutangaza abantu benshi mugihe bari biteze yuko basinye ivy'amahoro mugabo akazabona izinyeshamba za M23 ziriko ziragaba ibitero ni ibintu bikomeye cyane ni hashoboye kononekara ibintu bitari bike ngaha aho abawazarendo mugabo bakomeje kwihagarara ko baragira resistance zino nyeshamba ntizashobora kubaka buno buce tubibutsa yuko kano gace bariko baragwaniramwo akagace Kanyangezi na gace kaheruka kwakwa ingabo za M23 zikatswe n'ingabo z'u Burundi ndetse n'iyiwazarendo nibagiye yuko ari coalition yose ya FARDC birero mu bishyira ahantu mwiyumvire neza muvuge ati ya masezerano y'igihugu cy'u Rwanda na Congo ubona ari karakurikizwa mbega muce muja muyasome muza gusanga nibi vya M23 atabirimo kuko mu masezerano bavuze yuko bazofashanya kugwaniriza hamwe imigwi yose yiterabwoba ntibavuze M23 imigwi yose yiterabwoba tubibutse yuko mu gihugu cya Congo hari imigwi yiterabwoba irenga 260 iyikomeye harimo Red Tabara hariho twigwaneho hariho za Gumino ndetse ni M23 niyo migwi ikomeye urumva yuko muri aya masezerano harimo akantu kagasoro hari akantu katameze neza mu gihe leta ya Congo yo yari abene gihugu mu gihugu cya Congo bari bazi yuko bagiye gusinya amasezerano azotuma zino ntambara zihagarara ntizisubire kuhaba kugira ngo ntihagire umuntu n'umwe ashobora gusubira kwasiga ubuzima mwino mirwano saho gusa
ahumvikanye imirwano saho gusa hari ahandi humvikanye ibiturika byinshi cyane ibiturika kabisa ibitubikeshwa n'ikinyamakuru ya potentiel aho cavuze yuko muri Warungu iyi Wazalendo yashoboye gukora agatego gahitana inyeshamba za M23 zigera kuri 12 mukuru no musi nyene aho M23 yari igiye kugaba ibitero aha muri Warungu mugabo bihuriyana no kaba Wazalendo bamaze kumenya iyo nkuru babata muri ambushi bashobora guhitanamwo 12 atamirwanira aba ubwo nyene imigwano yahise yanzaganya bararasana kabisa bikomeye iyi Wazalendo makuru dufise nuko yaremerewe bimwe vya nyavyo ku buryo iyo itaronka renfort yari guca ita akagace bakiruka maze zinyeshamba zigashobora kuharekipera ariko amakuru dufise nuko ingabo z'u Burundi zashoboye kuba hafi zitabara bano ba Wazalendo bashobora gusubiza inyuma umwasi atabirashobora kononekara ubwo nyene ntiturashobora kumenya bahasize ubuzima nubwo ari benshi ku ruhande rwa ku mpande zose ko na Wazalendo bashoboye kubura mu makuru dufise ariko twashoboye kumenya igitsigiri kubera ko aribo basigaranye aho bariko baragwa ako gace bariko baragwaniramo rero n'amakuru tukibatohoreza ubona yuko na Wazalendo batacibaraguza ngo batubwire ivyashoboye kubera ku rugamba vyose ariko no makuru ndababwiye nayo umuntu yari kuri front yashoboye kuyaduha avuga ati reka ndabahaye makuru kugira ngo namwe muyashikirize abasanzwe babakurikirana mu nkundi rero duce dusimbira neza na neza mu gisagara ca Goma naho ibintu nivyoroshe iyi M23 ikomeje kongera umutekano mwinshi ngaha mu gisagara ca Goma ndetse bavuga yuko hari bidasanzwe umwanya n'umwanya igisagara ca Goma gishobora guterwa na coalition ya FARDC niyo mpamvu bariko barapanura umwanya ku mpande zose bariko barongeza umutekano mbese amakuru dufise hariho n'abasirikare bari baragiye kugwanira mu bundi buce ubu tuvugana bamaze kugarukanwa ngaha mu gisagara ca Goma kugira ngo bikunde barinde umutekano w'igisagara ca Goma ndanabamenyesha yuko Joseph Kabila aza yaragize akaturu ari mu gisagara ca Goma yikoresha FARDC irashobora kuhataka nkuko yari kirataka muri Bukavu ikataka ishaka Joseph Kabila ariko ibi ntabwo barataka iyi M23 na makuru ifise yibanga niyo mpamvu mubona yuko iriko iragerageza kugwiza umutekano mu mpande nyinshi mu gisagara ca Goma kugira ngo bashobore guhacunga umwasi canke hagiye umuntu numwe muri coalition ya FARDC yoshobora kubinjirana ngo hama ahungabanye umutekano ubona yuko abazinyeshamba za M23 zamaze gufata yuko Goma ari nk'igisagara cabo ari nk'igihugu cabo kuko abakoreye imigambi myinshi barakora amabarabara bafise amabanke bafise ibiki n'ibiki murumva yuko bamaze kuhafata bamaze kwagira habo muri make niyo mpamvu kubizaho umutekano navyo babi bikenewe kandi biri ngombwa kugira ngo ntibashobore gutakaza kano gace mu buryo bworoshe dusimbire mu gisagara ca Uvira hari amakuru dufise mu gisagara ca Uvira ariko ntabwo turayemeza ijana kwijana kuko abayaduha turacagereza kubaza abandi kuko duhaye inkuru ndishobora kuyibaza umwe turaca no kuyandi ma antenne yacu kugira ngo bashobore kutubwira nyambi iyo nkuru ariyo bayemeza nyamba atariyo iyo nkuru tuyireke turaza kugaruka mu kindi gano kugira ngo tubabwire ingene bimeze mu gisagara ca Uvira hari kidasanzwe tubabwire ndetse tutibagiye no mu nkengera zaho rero muri ano makuru numve yuko muri Warungu habaye operation ishobora guhitana inyeshamba 12 tutibagiye no mu nkengera z'igisagara ca Bukavu aho umuhari wa M23 wagavye ibitero bikomeye cyane hasanzwe hari birindiro vya Wazalendo ibi rero biri muri ano makuru doje kubabwira muri no ncamake y'ano makuru nizere yuko mwashoboye kumenya bimwe mu makuru ari karavugwa ijya nino na cyane mu buseruko bw'igihugu ca Kongo reka ndabashimire cyane mwebwe twabanye muri no ncamake y'ano makuru kandi ndabizeza yuko vuba umusisanguza agiye kugaruka kugira ngo azaratubwira amakuru mu buryo bwiramvuye mu buryo busobanutse ndagerageza kubaha incamake nababwiye yuko nabaha amakuru ari full kumbore ntiyashobora gushika muri studio ndazi yuko azoshobora kwira mu buryo bwiramvuye kandi nshimiye cyane
umuntu wese ugure kino kiganiro kugera ko runo munota nizere yuko ashoboye kumvira vyinshi kandi nizere yuko akomeza kumererwa neza arangiza na weekend nziza ndazi yuko abantu benshi bariko barayirangiza bien sûr hama ku munsi wejo bazindure mu bikorwa bigiye bitandukanye rero ndangize ndabifuriza umugoroba mwiza si possible turaza kugaruka mu bindi biganiro tubabwire n'ayandi makuru ariko aravugwa ijya nino merci beaucoup yari Cody de Black kuri micro hano kuri B Info Plus.